Bakunzi ba Salocom TV1 kaze mu kiganiro Rhapsodie de realites muzokwama mukurikirana ku munsi ku mbuga zose za Salocom TV1. Shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de realites mushikirizwa na Irambona Guilain. Turi ku munsi wa mbere itariki 23 ukwezi kw'icenda umwaka w'2024. Ijambo ry'umunsi: ubwami n'ubugombe bwaho. Dusome muri Matayo igice cya 6 umurongo w'10. Ubwami bwawe nibuze, ivyo ugomba nibibe mw'isi nk'uko biba mw'ijuru. Igihe umwami Yesu yavuga ngo ubwami bwawe buze, ni kubera isi yari iganjwe n'ubundi bwami. N'imbere y'urupfu rwiwe, ugufa kwiwe, kuzuka kwiwe, n'ukuduzwa kwiwe mw'ijuru, n'imbere yo kuza kw'icaremwe gishasha. Ariko inyuma yo kuzuka kwiwe n'ukuza kwa mpwemu yera ku munsi wa Pentekote, niwe yashizeho icaremwe gishasha. Ntitugisenga ngo ubwami bwawe buze, kuko Yesu yaje gushitsa iryo sengesho. Twarakiriye ubwami kubw'agakiza ko muri Kristo Yesu. Nico gituma kuko twakira ubwami budashobora kunyiganyizwa, dukwiye gukenguruka kugira ngo tubone ingene dukorera Imana tuyihimbaye, tuyubaha, tuyitinya. Ni nk'uku igihe yavuga ngo ivyo ushaka bibe ku isi nk'uko biba mw'ijuru. Ivyo vyerekana ko ubugombe bw'Imana butari buhari ku isi mu gihe ca kera. Ariko uyu munsi ubugombe bw'Imana bwuzuye bukora ugukorana n'ishengero. Ntibitangaje ko Pawulo atubwira kugira ngo noneho abakuru n'abafise ububasha bw'abantu ho mw'ijuru bamenyere kw'ishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi, kuko tubibona mu gitabo c'Abanyefeso igice cya 3 umurongo w'10. Ivyo bisigura ko dushinzwe gushiraho ubugombe bw'Imana ku isi, tugashira mu bikorwa ubugombe bw'Imana, tukabugaragaza mu buzima bwacu no mu bikorwa vya minsi yose. Nk'uko Yesu yahumekeye kubigishwa biwe ababwira, nk'uko Data yantumye nanje ndabarungitse, yaduhaye ico gikorwa. Ubu n'uruhara rwacu rwo gushiraho ubugombe bw'Imana ku isi no mu buzima bw'abantu. Niyo mpamvu turi ku isi inyuma y'ukuvuka bushasha. Nyimba intumbero imwe yari ugukizwa tukaja mw'ijuru, twari kujanwa n'ingoga tukivuka. Ubu rero twagumye aha kugira twuzuze ico tujejwe, tugendana ubwami bw'Imana muri twebwe. Iyo tuja, ubwami bugumana natwe. Turashobora gusoma mu gitabo ca 2 Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 5 ku murongo wa 20 havuga ngo nico gituma turi intumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twebwe, turabinginga mu gishingo ca Kristo mwiyuzuze n'Imana. Nk'abari mu gishingo ca Kristo, turi abaserukira ubwami bwacu bw'ijuru, turi abaserukizi b'ubwami bw'Imana. Ico ciyumviro kibafasha kuzuza canke gukora ico mujejwe cera, no kugaragaza ubugombe bw'Imana no gukwiragiza ubutumwa bw'ubwami mw'isi yose. Tuje mu gice ca 2 kijanye n'isengesho ry'uno munsi. Data mwiza, ndagushimiye ku buntu bwo kuba userukira ubwami no gushiraho ubugombe bw'Imana ku isi. Ngenda ngaragaza icubahiro, ubwiza n'ibidasanzwe vy'ubwami mu kwamamaza ukuri kugira abakwiye kwakira agakiza bakire kandi bakire ukuzimu, baja mu kwidegemvya kw'icubahiro c'umwana w'Imana mw'izina rya Yesu, amen. Reka turangirize ikiganiro cacu ku isengesho ryo kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuja akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje, ubu ncitse icaremwe gisha. Turagukeje, ubu ncitse icaremwe gisha
hari icubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza, hamagara kuri 61 40 ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo mugira umunsi mwiza.